ingene bibereye kuraba ingene biryoshe icyo mbwira mu ijuru ingene bizogenda ingene bibereye kuraba ingene biryoshe icyo mbwira mu ijuru ingene bizogenda abarundi twese turaha n'abanyamahanga baraha icyo mbwira mu ijuru ingene bizogenda ingene bibereye kuraba ingene biryoshe icyo mbwira mu ijuru ingene bizogenda abavyeyi bacu baraha n'ibibondo byose biraha icyo mbwira mu ijuru ingene bizogenda ingene bibereye kuraba ingene biryoshe icyo mbwira mu ijuru ingene bizogenda imisore yose turaha n'abigeme bose baraha icyo mbwira mu ijuru ingene bizogenda ingene bibereye kuraba ingene biryoshe icyo mbwira mu ijuru ingene bizogenda abakozi ba leta baraha abikorera ibyabo baraha icyo mbwira mu ijuru ingene bizogenda ingene bibereye kuraba ingene biryoshe icyo mbwira mu ijuru ingene bizogenda abihebeye Imana baraha n'abarayike bose baraha icyo mbwira mu ijuru ingene bizogenda ingene bibereye kuraba ingene biryoshe icyo mbwira mu ijuru ingene bizogenda abakristu bose baraha n'ugwaruka rwose turaha icyo mbwira mu ijuru ingene bizogenda urukino rw'umupira w'amaguru twabereye aha Igitega hamwe n'ikina na Diocese nkuru ya Bujumbura ega twashobora kumenya intumbero yatumye mutunganya zino nkino cyane uyu munsi twatunganije zino nkino z'umupira w'amaguru n'amaboko hagati ya Diocese nkuru ya Gitega na Diocese ya Bujumbura kuko dusanzwe turi mu mwaka wa yubile y'imyaka ijana y'ubusaserdoti imyaka ijana iheze abasaserdoti ba mbere batuwe muri iryo banga tukaba twarategekanyije rero ibikorwa byorangurwa muri uwo mwaka harimo amahuriro amakoraniro hakaba n'inkino zitandukanye twaratumye rero abasaserdoti bo muri Diocese nkuru ya Bujumbura ngo baze ngaha Igitega dushobore kwerekana ubwa mbere umuvukano dufitaniye duserura muri izo nkino kandi dukomeze n'uyu muvukano nk'abasaserdoti urazi ko abatari bake bize muri seminari nkuru ya Gitega bwa kabiri kandi hakaba nuko akaryo ko abasaserdoti berekana ibimenyetso bafise kugira ngo bashobore nabo nyine kugenda bibungabunga babungabunga amagara yabo kugira ngo bya butumwa by'abanga bashobore kubirangura neza turavye ino nyene zagenze n'icaba iki gikorwa gishobora kuzobananira mu myaka izoza naho intumbero nyamukuru yari iyo myaka ijana irangiye abasaserdoti ba mbere batiwe ngaha mu Burundi muba mugiye kuzikomeza ibiki mugiye gukora kugira ngo izo nkino nyene zibananye zitsimbatira ko zikomeze umuvukano hagati y'abasaserdoti kabaye akaryo ko guhuza abasaserdoti kandi tunavyifuza mugabo ntibishoboke iyubire rero
yaraduhaye izo ngomba zo kuhakoranya twizigire ko bizoshobora gushishikara hagati y'amadiyoseze atandukanye ariko kandi icyo dushaka ni uko n'abasaseridoti aho bari mu mibano yabo bamenyera izi nkino bagashishikara kuzabaratira hagati yabo kuko biri mu bibafasha kwibungabunga no kubungabunga neza amagara yabo kandi bikabafasha no kuremesha urwaruka kugira ngo baze barahuza urwaruka murabona urwaruka rwari ngaha ingene rwari rwinshi kandi rwari runezerewe nawe nyine twahakura icigwa cyo gukunda inkino zihuza abantu kandi zikabegerana. ubwo inkino zabaye urwaruka rwari rwinshi ndetse n'abandi bakirisitu n'abatari abakirisitu mbega mufatiye kuri izi nkino ni ubuhe butumwa mwoha abakirisitu ba Eklezia Katolika ndetse n'abarundi muri rusange? mubaza kusa yuko no ku munsi w'ejo hahise kuwa gatandatu w'Imana hari yubire muri uyu mwaka wa yubire y'imyaka 2025 aho yubire y'abasportif i Roma b'abakristo aho bakoranye bavuye mu bihugu byose kugira ngo nabo nyene bace mu muryango mweranda n'iyi yubire aho na Papa Leo yabashikije ijambo ashikira n'ijambo abakristo bose ababwira akamaro kunonora imitsi k'inkino mu buzima bw'abantu kuko izo nkino by'ukuri ziregeranya abantu zikabahuza kandi zikabafasha no kugirira imigambi hamwe n'umugambi wo kurondera amahoro umugambi wo gufasha abandi kuko abamenyera gukina bakina n'ibikombe bashobora kuronka n'udushimwe bikabafasha no kwibuka abandi bakene reka kandi bigashobora muri mwaka yubire no guha umwizero abantu turi mu mwaka wa yubire ushingiye ku mwizero abantu bakagira umwizero w'uko bashobora guhura kandi bakarengera rimwe na rimwe nibatandukanya kuko inkino zirahuza abato urwaruka ibihombo nazikoriho n'inkino hagati y'abagendana ubumuga ibyo byose rero bigashobora gukomeza umwizero mu bantu. Excellence Monseigneur de l'archidiocèse de Gitega, ici au grand Seigneur Jean-Paul II de Gitega, l'archidiocèse de Gitega en collaboration avec l'archidiocèse de Bujumbura ont organisé un match de football et de volleyball et de basketball. Pouvons-nous savoir l'objectif de ces jeux? Nous avons organisé ces matchs parce que d'abord nous sommes dans l'année jubilaire du sacerdoce au Burundi. Nous célébrons le centenaire des premières ordinations sacerdotales au Burundi et parmi les activités prévues, il y a des réunions, des rencontres, même en congrès sur le sacerdoce et aussi les jeux comme le football, le basketball, le volleyball, comme nous venons de le voir. Et l'objectif, c'est de consolider la fraternité entre les prêtres, mais aussi de favoriser le sport chez les prêtres. Parce que parmi, il y a encore des jeunes qui ont grandi en pratiquant le sport. Il faut que même les prêtres continuent à entretenir leur santé pour éviter même certaines maladies liées au fait de rester au même endroit, à la sédentarité, je voulais dire. Compte tenu du déroulement de ces matchs, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Est-ce que ces matchs seront organisés également dans l'avenir? De temps en temps, il y a des matchs qui sont organisés. Par exemple, ici dans l'archidiocèse de Gitega, au moins 2 fois l'année, les prêtres jouent avec les séminaristes ici, les grands séminaristes. Je connais même le responsable de l'équipe est ici. Et on pense que cette expérience va consolider cet esprit d'aimer le jeu pour
favoriser les rencontres fraternelles, mais aussi pour favoriser l'épanouissement personnel des prêtres dans le sport. En tant que président de la conférence des évêques catholiques du Burundi, quel est le message à l'endroit des chrétiens du Burundi en général? D'abord, je voulais dire qu'au niveau de l'Église universelle, hier, samedi et dimanche dernier, il a été célébré le jubilé des sportifs à Rome. C'est-à-dire que les sportifs venant de tous les pays étaient rassemblés à Rome pour célébrer leur jubilé. Donc pour dire que le sport n'intéresse pas seulement les autres, même le sport intéresse l'Église et les gens d'Église. Et à cette occasion, le pape Léon XIV a adressé une parole, même pendant l'homélie, à ces sportifs qui étaient réunis, leur parlant de l'importance du sport dans la vie des gens, dans la vie des populations, outre que ça favorise, comme je le disais, les rencontres fraternelles, rencontres d'amitié entre les personnes, entre les joueurs, mais ça aide aussi les sportifs à avoir des objectifs communs, par exemple, pour aider, par exemple, les pauvres. On connaît qu'il y a des sportifs qui emploient ce qu'ils tirent de leur jeu pour aider certaines catégories de personnes, mais aussi que les sportifs puissent semer l'espérance, puisque nous sommes dans le jubilé consacré à l'espérance entre les personnes, l'espérance dans les personnes, pour montrer que effectivement on peut atteindre ce qu'on veut réaliser. Je vous remercie, Monseigneur. Merci. turacari mu bigo by'iseminari nkuru yitiriwe umweranda Yohani Paul wa kabiri. None reka duse twakire cyane umusaserdoti murezi, ariko kandi uno munsi twabonye mu yindi foroma turaza kwigarukako kugira ngo asubire aramutse abakunzi bimbonesha kure, yongere yidondore abo batamwibuza. Karibu Pati. Egome abakunzi b'iradiyo b'iteleviziyo Axia Vibes, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ni Padiri Symphorien Uwimana wo muri diocese nkuru ya Bujumbura, ariko nkaba n'umurezi umwigisha muri ino seminari nkuru y'Igitega. Murakoze cyane Pati, inkino zihejeje kurangira, none twari kuganira cyane nk'umurezi, ariko reka tubanze ducishemwo tuganire nko twabonye nk'umukinnyi. Pati, myumva gute inyuma y'urukino muhejeje gukina rw'umupira w'amaguru? Umva umenga nasubiye kuba umujene, naho imyaka iriko iransitaza. Numva rero nanonotse kandi numva mpimbawe, uko byamfashije kubona yuko bwa bundi turacarimo, bwa bundi hariho ibintu bikiturimwo dusa n'abibagiye mugabo biriho, kandi nkakenguruka kuba bitaguye. Ubu byadufashije kwiyumvira, gusubira kwiyumvira ibindi bintu atari gusa Bibiliya, tukaraba ingufu z'umubiri ko zikirimo, ego tukisubiza itoto. Murakoze cyane. None Gapati, izi nkino nihe somo zabasigiye? Izi nkino kubera yuko zibaye mu kiringo twebwe turiko turagira yubire y'imyaka 100 abasaserdoti ba mbere babonetse, byasigiye ikintu gikomeye, byanyeretse ikintu gikomeye ko iruhande y'ubutumwa bijya twita ubutumwa burya bwa diocese, amaparuwasi cyane ibyo kwigisha nk'ibyo ndimo, twahavuye turabona yuko bikunda ko dusubira kubonana, tutabonanira gusa mu nyigisho mu maretraite, mugabo tubonana dukinana dusubira kuramukanya, tugahimbarwa, umuntu akagukubita n'ikorosi ugasubira kumva yuko bwa bundi urarushijwe, kandi umuntu akiyakira. Ico rero ikintu gikomeye, kandi nibaza ko abakiri bato byaberetse yuko n'abakuze bwa bundi bahaciye.
none gapati je ntavye ingene mwariko murakina ntivyari byoroshe mbere hariho n'umukristo tubwiye ati je ingene nababonye nabo bamagana ngo bakena musongati woshobora no kuyitsinda none gapati nk'umurezi mu ndero y'abaseminari basanzwe barerewe muri ibi bigo canke no mu bindi bigo inkino zoba zifise ikibanza ego cane inkino zirafise ikibanza gikomeye mbere niko novuga kuko mu ndinganizo y'ingene basanzwe babayeho hariho umunsi wagenewe sport n'umunsi ugira kane inyuma y'amasaha yo gukora uko batangura ibikorwa by'amaboko baca babandanya bakinonora imitsi muri bino bibuga mwabonye hariho hano turi hari no muri ico kibuga twakiniyemwo maze rero bakiyumva ariko kandi naho iyi seminari yitiriwe umweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri hariho n'inyigisho yatanze ijanye n'umubiri sinzi ngene no kivuga mu kirundi ijanye n'umubiri n'umushaha cyangwa umubiri n'umutima aracishamwe arakana agira ati burya kunonora imitsi bituma abantu bakura neza mu mubiri no mu mutima ego nukuvuga abaseminari ntibari ngahagira ngo mwanya wose mu bisabisho ivyo rero birakenerwa ko abantu basubira kumva ko n'umubiri utonze kandi burya baravuga ko babivuga abahinga iyo umuntu agira neza kunonora umubiri n'umutima nawe uraronoka ni nka kijya kintu bavuga ngo l'esprit d'équipe l'esprit mvatsi umutima wo kumva ko uri gukorana n'abandi cyane no gutsindwa ukabyakira kuko buri kwiyumvira ko muri hejuru y'abandi cyangwa ujeje kwigisha gusa ubone ko nawe kwigisha ni ikintu kibi cyane ego inkino rero kwigisha umuntu akumva ko atekanye mu mubiri ariko kandi afise ico nawe afise ico yakira abaseminari rero ico kirimo ego kirimo ku buryo duratuza gukirana nabo iyo hageze yuko tubaraba tubihweza turanavuga ibyo bakina ko banonotse ego ko umuntu anonokewe mu mubiri buryo n'umutima biba binonotse ego Pati tuvuge rero uko ndavyumvise ko mbere inkino zirafasha gushikira n'ubwerane je ndibaza ko bishoboka birashoboka kuko mu kino umuntu yigiraho gukunda mugenzi we mugabo batari ko barahuza ashaka umutsinda kandi akakuvugiriza kw'induru burya rero mu rukino ikiryoshe n'induru induru irenze urahavuga kinaco kananirwa ukavyakira rero burya biri mu kwitsinda ijyangabira no kwitsinda irimwo irakura rero nayo iri mu bigabo bweranda wigisha murakoze cyane none gapati musanzwe muri abarezi tugiye kuraba muri isi ya none turimwo inkino zigeze ku rwego rukomeye cyane kugira rimwe na rimwe hari igihe umenga inkino zashitse nk'ikigirwamana mwebwe musanzwe mukurikirana abanyeshuri b'abaseminare bariko bitegurira ibanga ry'ubusaseridoti busuku nk'uwo mubona umenga asa n'urenza agataye mu by'inkino mbega muba mumukebanura gute ego ico ni kibazo gisa n'ikigoye ariko kandi ndacishura nifatiyeko jewe nakuze nkunda cyane football yari n'ikigirwamana nk'uko bivuze kandi imyaka yose namaze mu seminari narayikinire mbere benshi banyibukira muri football hari n'abakozi dufise ngaha ati we turakwiye gukina umupira nawe ukinira hanyene ariko nahandi naciye harageze ahantu rero ndabona yuko atariyo priorite kuko nk'umupira ubaye aya mashampiyona uriruka ku televiziyo uriruka mugo hariho ibihe biba iseminari kagira iti oya mwebwe mufise ibindi ugasanga rero umuntu umenga ariko aratatana atandukana buke buke na vya naho rero kadahera cyo gituma nasubiye gusaba nyine birarushwa kuko nahavuye ahubwo nkunda cyane teologiya hariho n'abambwiye ati twe tukuraba uri kurakira ati dogmatique nawe wahavuye ishiramo nibyo nigisha kuvuga ibyigwa biraba kuvyura n'ugukomeza kwemera cyane no gutsimbataza kwemera gushimangira kwemera bivuye mu muco twahawe rero novuga nti uwo museminari umubonye ureze ukamubwira ati ego biha umwanya ariko nta nibe umwanya urengeye bimwe wewe usanzwe uri kukurikirana kuvuga ibanga ingene uzobaho
ingene uzofasha abandi. Icyo gituma rero ibyo by'inkino ntitubikuramwo, turabareka ahubwo bakabijyamo bakabikina. Mwabonye ingene abakiri bato kweri birukankanya batamba turahakwa aba yabishoboye pe. Ego. Aha, Pati muri ntumbero rero muco mugira kuko ndumva ko bishusha n'ibyo mwakurikiranye mu mashuri yanyu. Nagira muco mugisha mutubwiye twese nk'abakristo b'abakatolika igihe usanga umupira twabaye kibanza tukibagira no kuja gusanga ku munsi w'Imana, canke n'abandi bose baba abasasati bagenzawe canke twebwe abakristo n'abakurikirana imbonesha kure yacu Axiya muri rusangi. Mu gico mutubwiye mufatiye kuko ngene twoguma dukunda inkino muga kandi tukibuka nico turi nk'abakristo. Ego umbaje ikibazo ciza cyane. Ico gifatanye burya n'ibindi bintu mu buzima harimwo ibi sizigere no bivuga ibice bigiye bigize ubuzima no hava ndabyita ingingo z'ubuzima, no kuvuga ibintu bigiye bifatana byubaka ubuzima bwose. Muri byo rero inkino zirimo, ariko buri kintu kirafise ikibanza, kandi nibyo ndabibwira abakristo bose bavyumve, kuko twese turasangiye ubukristo, no kuvuga muri kuba muri Kristo. Yagira ikintu coza gisumbya cyane kikurutira kumenya Kristo. Iryo jambo narikuye kwa Paulo yandikiye Abanyafilipi mu kigabane cya 3, ababwira ati kuvaho menyeye Kristo, kuvaho numviye ko ukumumenya birenge ibindi bintu, nahisemwo kumukurikira, ahubwo ntera intambwe gushika nzomushikire, gushika nishushanye nawe. None rero abakristo batwumva cyane n'abandi uwo biraba batari abakristo, uwo Kristo kuba ari ubuzima bwacu nico kintu cya mbere. Kuba rero tugenda twisunga gusa nawe, gususa nawe, burya ni ikintu gikomeye. None rero muri iyo ngendo ibiza bisamaza ntibibura, hariyo rero bipira izo nkino biba bigahurana n'imisa, bigahurana n'ibindi bisabisho, bigahurana n'umwanya wo kuzirikana. Umuntu ahitamo kurya, umuntu agira ati nahisemwo kunywa iki canke kurya iki, babizanye ku meza ukabica imbere ntuce ubiyoragura byose, uhitamwo. None rero no basaba kuza barahitamwo batabihevye, ko birafasha ubwo babiha umwanya, babigenere mu rugingo rwaho, bihuriranye bamenye ico bahitamo ikiruta ikindi. Ego cyo ari ikintu gikomeye, kuko mu gifaransa no bavuga ngo la vie est faite de choix multiples. Mugabo ugenda muri izo choix uhitamwo ikijanye n'ibyo uri kurabona, ibyo uri kurajamwo, cyane n'ibyo wifuza mugabe bigukuza, kuko ari bidagukuza. Na Paulo arabivuga ati kitangira akamaro sindaba, kikamfitiye egome aho ndatera intambwe. Niyo mpanuro nobaha, sindababwiye babihebe, ariko bamenye guhitamwo ikintu kibagirira akamaro cyane cyane. Kandi ndagisubiremo yuko twaremewe muri Kristo ngo tuze duse nawe, tugire ishusho yiwe. Nivyo dawe Isari wese wa Yezu yaturemeye. Patiri murakoze akanya katubanye gato je no kuba muse byinshi byo kutubarira, ariko gene tubafatire nagira nsabe cyane mwebwe bakunze mukomera dukurikirana Patiri ibintu bikomeye cyane. Ico gituma ubutumwa busangiza abandi baba abakristo batari abakristo Patiri yabisubiyemwo, babihebeye Imana abasaserdoti b'abaseminare, ubutumwa bubashikire kugira ngo umwe wese agende ariraba, tazobura ubutumwa Patiri adushikirije ico bumufasha. Mufonde kuri sabone meganganya wacu bashasha mutari bwafyonde hama amakomanta yanyu yo dufasha kugira ngo hari n'ikindi mushaka kumuco Patiri nukurera ngaha ku bwacu, kandi Imana imuheza getose kumukengurukira cyane. Yamari hari ku bwacu akadufasha n'ukuronka abandi bo dufasha mu bindi biganiro. Imana imuduhezagire cyane Patiri. Reka rero tubakengurukire cyane. Ego twizeye ko n'ikindi gihe niyo twabikora ko muzotugamburukira. Ego menaye ndabashimiye kandi muhezagiwe cyane. Ikindi gihe nimwabishaka mubishoboye nanjye nkaronka umwanya, reka ndabemereye ko nzobafashamo. Murakoze cyane, Imana ibahezagiye. Murakoze nawe. Bakunzi bacu, imbere ya kamera murabona umukinyi akomeye cyane kandi aberewe. None tugira tumusabe yidondore abakunzi biyimbonesha kure yacu. Pati murashobora kwidondora ariko abadukurikirana. Ego murakoze cyane, ndabara mukija amahoro ya Kristo. Jewe ndi Patiri Melance Irambona, ndi umusaserdoti wa diocese nkuru ya Bujumbura,
mugabo nkaba ndangurira ubutumwa ahanyene turi mu seminari nkuru yitiriwe Papa Yohani Paul wa kabiri Mweranda, ariho habereye umunsi mukuru w'inkino uyu munsi, nkaba ndumwigisha murezi mu vyigwa vya Bibiliya. Murakoze. Murakoze cyane Pati. Twari tubazi nk'umwigisha murezi, tubazi nk'umusaserdoti, uno munsi twababonye ukundi tutari tubazi. Twabonye nk'umukinyi wadukiniye ibintu byiza cyane kandi na equipe mwarimu yatsinze narega Pati. Naho ibitsindo atari byo byari biri imbere, niyumva gute inyuma y'uru rukino? Ego urakoze. Inyuma y'uru rukino ndanezerewe, nibyo yuko benshi bamenyereye umusaserdoti ko ari mwisengero guhereza inkuka ya misa. Hari n'abahora batera inkuru bagira ngo irya myaka yose mwiga mu ariko mwiga kuvuga horana umukama cyangwa kuvuga imisa. Umusaserdoti ni ubuzima muri rusangi. Ego turigisha, turiga, turasenga, ngabo kandi turakina, turinonora imitsi. Hariho umugani w'abaratini niho umenyerewe uvuga ngo mens sana in corpore sano, ni ukuvuga un esprit sain dans un corps sain. Ni ukuvuga ugira umutima mwiza mu mubiri umeze neza. Murazi yuko n'abaganga bakunda kuduhimiriza yuko twinonora imitsi. None rero ivyo navyo nyene birimwo, jeho sanzwe ngaha mu seminari njeje igisata cyo gukurikirana abaseminari bo baba bakiri bato kugira ngo bakine. Turabatekaniriza inkino za kivandimwe hagati y'amaseminari makuru, amaseminari matoyi, abakristu bandi. Ego hanyuma tugahura n'abandi tugakina, ni ibintu biryoshe cyane. Donc ni ibintu rero dusanzwe duhamagariwe na twebwe nk'abantu. Murakoze cyane Pati. Ego none wewe ni ikihe byakwibukije nka wewe nka patiri wari kumwe n'abandi basaserdoti kumbure mwiganye mwasanga ubuzima hirya no hino, izi nkino n'igiki zahabuye muri wewe? Izi nkino bwa mbere zaduhuje, ngira ngo mwabonye abepiskopi bacu bakuru basanganywe amabanga menshi, mugabo baje barahura nabo nyene, hanyuma baratwereka yuko turi kumwe. Hari kandi abakristu barayike abihebeye Imana. Twasubiye guhura rero nk'abasaserdoti, murabona umwe wese aragenda mu butumwa. Je wundi ngaha Igitega kandi muri diocese ya Bujumbura, mbere nakiniye no ngaha muri diocese ya Gitega. Gusubira guhura rero biraryoshe, tugasubira tukaramukanya. Kandi inyuma y'izi nkino hariho n'ijambo, abepiskopi baraja kutubarira ijambo bongere babandanye baturemesha, kuko burya umwepiskopi cyajejwe no kuremesha igihugu c'Imana. Natwe tuba turi nk'abana babo, baturemeshe kugira ngo tubandanye tumenyesha inkuru nziza mu bihe byoroshe canke mu bihe bigoye. Yego Patriarka n'umuvuga gakomeye cyane, muravuga ati mbere musanze mujejwe n'ubutumwa bwo gukurikirana abaseminari mu bijanye n'inkino. None Pati, abaseminari bari muri iyo nzira bitegurira ubusaserdoti musuko, muvuga ko baracara baregwa. Rero mwebwe muri ko murabafasha, namwe musanze muri abakinyi muri ko murabafasha muri iyo nzira, mu bigenza gute ngo mubafashe kugira ngo inkino nizave basanga zabatwaye umwanya cyane ngo basange baribagiye ibindi bajejwe? Yego urakoze. Burya anye hariho igice cyo muri Bibiliya, ndabivuga ibyo muri Bibiliya kuko ijambo ry'Imana niryo rimurikira ibintu byose. Mu bitabo by'ubwitonzi dukunze kuvuga yuko la vertu, no kuvuga iciza kiri hagati na hagati. Burya no mu bintu byiza, kuko inkino ubwabyo ni ibintu byiza. Abantu benshi mbere banatubarira yuko niyo umuntu abashavura cyane yaja gukina araja aramenya ingene aregra nervosité yiwe. Rero abaseminari turabatumirira gukina, mugabo kandi ibyo bintu ntibigutwara umutima, nkuko n'umukirisi murayike bitomutwara umutima, ukarondera hagati na hagati. Ni na hamwe no hava mvuga nabajya bakurikirana iby'inkino bakabira kuri televiziyo, ugasanga ntibigutwara umutima. Hariho abantu usanga ikipe y'itsinzwe ahakwa kugwara, akagwara mu mutwe. Ibyo rero navyo si byiza. La sagesse se tuvomiye, no kuvuga ni hajya tuvuga tuti no mu byiza no mu biryoshe umuntu arigerera, utarenze urugero mu byari byo byose byarije. Pati,
kumbura hari ikibazo ndakubaza mugabo numva mwamaze kwishura mugabo nagira ndababaze kubera burya ibintu biryoshe cyane novuga ibinyene by'inkino kwigerera ntibyama byorosha hari umuntu yo kwifuza ati ndifuza kwigerera ndifuza mugasanga ko bivuze byamutwaye umutima ati wowe none ko usanzwe uri umukinyi kandi nawe kumbure ukunda iby'inkino woshobora gufasha abariko baradukurikirana nabo kumbure baba baragerageje biguma bibagwanira mwo bagerageza kudoza bikanka nakaye kasi ukoresha akasise je nibaza ko ari umutima mweranda no gusenga burya niho umuntu hari ikintu twita examen de conscience ibintu byose burya iyo wikwihenda nibisanzwe mugabo umuntu ari controller akaraba hanyuma kagira ati mbega burya no kwajista gute no tumbereza neza gute kenshi hari usanga tubaho ukagumubandanya gusa mugabo Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo twiyumvire ikintu nibaza ko muri sport ari jambo ryiza ni ikintu bita fair play ni haje umuntu niyo akugiriye ikosa hanyuma uhindukira ukamugwa mu nda canke watsinzwe ngo utsinzwe ntibatsindaho ego ni ukuvuga yuko rero muri sport hari ama valeur positive yubaka ego mugabo kuri twebwe abakristo burya ibanga ry'umukristo no gusenga no kwinjira muri wo mutima wawe ukaraba ingene uri kurabaho hama ukaja uragorora mwakoze cyane muratubwiye ibintu bikomeye rwose mbere jewe ico nkuyemwo je n'umusimenga inkino mbere zirafasha no gukomeza ubweranda canke gusasagaza ubweranda mu ego cyane kuko ziraduhuza Imana nayo ishaka yuko tuba hamwe ko twegerana ibyo twahimbaje ubutatu bweranda Imana ishaka ko abantu bahura nta numwe ishaka yuko umukiza yiyugaraniye hariya yikuye ku bandi ishaka ko tuba umwe tuba umuryango mbere nuko kuntu bifasha kumva ko wihanganiye uwundi kumva ko wakiriye naho watsinzwe ukumva ko muguma muri abagenzi nawe nakantu kwitsinda kumbure ko dufasha cyane nk'abakristo ego cyane tubakengurukire cyane twongere dusabe n'abariko baradukurikirana turumvise byinshi byo twubaka twebwe nk'abakristo cyangwa n'abatari abakristo byo kubaka abasaserdoti byo kubaka abaseminari cyangwa abandi bose badukurikirana tubasabira ngo kino biganiro mukibasangize abatari yabonesha muyabonesha kugira ngo muzuze murone n'ibindi biganiro byinshi mudupartage amakommentaire yanyu kugira ngo hari ico mukeneye ko umuco n'ubundi tuzogaruke je nuse parti adufitiye byinshi surtout kasanzwe arira n'abaseminari muri ico gisata c'inkino je numva umenga adufitiye byinshi pati hamwe bise tugasatu kubikora ko mubona muzoturonkera kanya abonzo hava ndabatumako iyo dufise urukino rwa kivandimwe n'indi seminari muze kugira couverture kugira ngo yego batubone bishike kure hashoboka yego cyane murakoze cyane pati murakoze nawe umuvyeyi twahuriye ku kibuga nawe yaraje gukurikirana izi nkino z'abasacerdote none ga mama mushobora kutubwira amazina yanyu n'abariko baradukurikirana kuri imbonesha korecu kugira ngo babamenye je nitwa Habonimana Lidi ego Lidi mwe mu baje kurorera runo rukino kuva nkigumva mwitangazo shitse ndo ntanga publicité nkuko nabyumvise ndababwira ati n'imiburi hari match idasanzwe atari imwe twahora tuza kurorera kuri stade turinde kwihira amahe niheruka twaragiye kwirorera ati reno nta kintu na kimwe nzokora tuzoza kugira sanzwe twagira n'Imana sanzwe ndumunyeshuri niga ngaho kuri university rero ntitwanagiye twace dutomboze gizame yari umunsi kirasira sinigenzwa kuja kuri match urakoze cyane emwe nukuri warababwiye tubona ko batari bake bahashitse baje kwirora urukino none gari izi nkino zibona gute izi nkino ndiko ndaziraba ahubwo mbere Eklezia nyambara intunganyo yayo yogerageza ahubwo igakomeza buno bucuti ego nkuko je ahubwo ndiko ndabibona hano muri diocese y'iwacu y'Igitega ego siho mvuka ariko narabyumvise birantangaza cyane kuko je mvuka muri diocese ya Ruyigi
intara y'ubutumwa ya Muyaga niho sanzwe aha naje muri misiyo y'amashure gusa ariko izi nkino kwezi za mbere nabuze aho ntonda ndatonda ngaho nkatonda hariya nkaza ngaha nkatonda hariya izi nkino kwezi zirabereye yego Lydia arakoze cyane ati ndahimbawe nja mu bakina urukino rw'umupira w'amaguru nkumva biraryoshe nkumva epfo naho umupira w'amaboko naho hari inzu nkumva nosimbirayo none Lydia wowe uri bwabone abakora agapira nk'uko oya ntabwo byari bwakaboneke oya kweli ati rero nimboneka rimwe imboneka rimwe ahubwo nyamba hariho ababa bariko numvise umengo hariya batubwiye ko hariho isamirizi iriko irabikurikirana ahubwo n'abandi bokunguza nyene bagakomeza ega hariho na bamwe tutazi bicika tukamenyera nk'ubu nje nabonye mengo nabonye nyamba ntihenze umusaseredoti warigeze ku paruwasi wacu nayo kumwe ya Muyaga cemwe ngo namubonye bashobora gasubira kuhabonera abo wari bari yego ati izi nkino uretse ko zikomeza ubucuti n'ubuvukano hagati y'abasaseredoti twabonye bishasha ntitwabone aho saseredoti batera agapira mbere nabonye n'umupatiri igeze guca muri paruwasi yacu byatumye mbona abo ntaheruka kera none Garibsa wowe ikintu cantangaje ni uko washoboye kuza ku mupira kandi ukaza uzanye n'ikibondo rero tumenyereye mu bintu byo kuzakora imipira abantu b'abakenyezi n'abigeme badakunda kubizamo mbega wewe bikugendera gute ngo wumve ko woza kureba umupira mbere unatumiriye n'abandi kuza kuragura izi nkino ziko zirabera ngaha cyo ukuntu byanjemo kuva nkiri muto niga mu mwaka wa gatanu mu mwaka wa kane niho natangura kugira antrenema ngeze mu wa gatanu baca baraza baraduhuza amaprimere n'ayandi amashure n'ayandi ngeze muri ekofo hoho tuca birakomera tugasanga ekofo twahuye na lycée communale na lycée isanzwe ugasanga nyene twakomeye twarigeze ndika ko twageze niga mu 8 batsinze lycée communale y'abantu bakuze ego irimwo ico gihe yari normale na scientifique twarabatsinze baraduhaye ubushimwe budasanzwe rero kubera naciye ndawukuriramo ndinze mpeze amashure genda umukinyi ndetse ku mwaka waheze twagarukiye kuri kakiye medifisi none Garidi wowe wakina urukino rw'umupira w'amaguru none wubwika abandi bigeme baba batinya urukino rw'umupira w'amaguru ahubwo nungaha mpagaze mba narabuze umuntu mba narinjiye kubera bazi naho mwabonye umengo ndakuze no mwana n'umubanyi se wanje ama rero kubera naho umwana nyene nkunda kumukinisha namubonye amuhetse mbere namuramukomye asinziriye cyane kandi umwana nteke yego mbere wewe ngiyango ni ariko arafanira abavyeyi babo Lydia kumbe rero abigeme turashoboye n'ukina rw'umupira w'amaguru yashobora ko dushobora kurukina abigeme kugera kw'inshuro nta kintu na kimwe tudashoboye kiretse yuko hariho abaca babishyira muri sase negative bakavuga yuko ugaca bashaka nk'abakenyezi ugasanga bariko baragaba ngo ubu turashoboye ngo baraduhaye ijambo ntidushoboye mu bintu byo kuganza ariko kugaba gutegeka gukora amateka yose abakenyezi turashoboye n'abigeme turashoboye ego Lydia ati nukuri niba bifata kutariko icyo tudashoboye kandi tutarekuriwe ni ugukora amakosa ni ugucinyiza abandi ni ugushaka kuja mu kibanza kitarico ariko ari gufashanya ari kwinonora imitsi ari gukina urukino rw'umupira w'amaguru natwe bigeme natwe turashoboye urakoze cyane Garidi mu gusozera turi mu mwaka wa yubile y'imyaka 100 twese abasaseredoti b'abarundi tubishima cyane Imana none wowe nk'umukristu wo muri paruwase ya Muyaga intara y'ubutumwa ni Muyaga paruwase bayitwa Gishuru yego ni nakahe kajambo ushikiriza abasaseredoti bacu bakenze mu bisanzwe twe turiko turaraba abasaseredoti bavutse mu Burundi uko ari babiri ndetse paruwase yo bavukiyemwo ya Muyaga ntitugitangara kuko ku kirimba c'umushaha w'Umuyaga baza barabashizeho amafoto yabo mengo n'abavyeyi babo n'abakirisi babiri batanguye kubatizwa n'umwana wabo yatanguye kubatizwa baza barabayobakiye icibutso cabo barabubakira akazu n'amashufoto yabo baratomboje barayaronka ahubwo
rero je ndiko ndakebura abasaseredoti bohimbagwa bakanezerererwa igikorwa batorewe ibanga batorewe hamwe twumva nyene ko natwe abakirisi tugira inyuma tukavuga ati burya natwe turiko turakura turashaka ko n'imiburi buri mu rugwaruka ruriko rurakurikirana natwe hovamwo nka naka bakaba icirore c'iwacu bakaba ikibonesherezo c'iwacu kurya Yezu ari ikibonesherezo c'abantu ko bemeye gutorerwa ibanga ry'ubusaseredoti ibanga rya Yezu Kristo bakarigendera ku kuko Yezu ari ikibonesherezo cacu natwe tukabandanya abo basaseredoti tubibona mu cirore nuko twobakurikira ndetse n'abakiriko barakubandanya burya nko watonze ngaha mwabo bari mu seminari avuga ati mbega nanje nzofashika ryari nzoshikira iryo banga ryari hamwe bantorera ivyo vyiza rero numva bo binezerererwa bakabandanya bigina nako kanyamuneza ko kwigina abo basaseredoti babiri twagabanya ubwa mbere b'abarundi ndetse n'abo basaseredoti bajya basaseredoti baje gutanguza ijambo ry'Imana nabo nyene twobakengurukira kuko kugira abarundi baboneke nibo batuje imbere. Lydia urakoze cyane abasaseredoti tumaze kuronka ni benshi cyane hahereye kuri abo babiri nkuko bivuze ubu ni benshi cyane tumaze kuronka nawe nizo bibonera n'abari ngahasi baki rero nkuko Lydia asiye kubibasaba abasaseredoti bacu mutwe y'itegererezo mu kanyamuneza mu bweranda mutwe y'ikibonesherezo kidushikana kwa Yezu none Lydia tugukengurukiye cyane Imana iguhezagira namwe bibahezagira nyakubahwa cegeje umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega turabaramukije kandi turabahaye ikaze kuri televiziyo yacu Action Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima amahoro neza murakoze neza kumpa iyo kaze kuri iyi televiziyo murakoze cyane namwe turi hano ku bibuga by'iseminari nkuru ngahisonga mu ntara ya Gitega aho mwatunganije inkino zihuza abasaseredoti none ga nyakubahwa mwobwira abakunzi badukurikirana ku isi yose intumbero y'izi nkino ego twaratunganije izi nkino kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2025 inkino zihuza abasaseredoti bo mu madiyoseze abiri amadiyoseze makuru diyoseze nkuru ya Gitega ni diyoseze nkuru ya Bujumbura mu ntumbero yo kwigina kubandanya twigina umwaka wa yubile w'ubusaseredoti busuku no kuvuga tumaze imyaka 100 muri Eklezia y'u Burundi turonse abasaseredoti ba mbere b'imvukira nabo bari Patiri Emile na Patiri Patrice ni muri iyo ntumbero rero twatunganije inkino kivukanye kugira ngo tubandanye kwigina iyo yubile ubusanzwe iyo yubile bayuguruye icese abepiskopi kw'igenekerezo rya 15 ukwezi kwa kabiri 2025 hariya muri paruwasi ya Mugera tuja twandaniriza twiginana mu iseminari ntoyi y'Mugera aho abo bavukanyi bacu baciye nyakubahwa nukuri n'abatariko barabibona barumva ko abantu ingene baje gushika urwo rukino ingene hari akanyamuneza kenshi ni ibintu bidasanzwe cyane mbere biraboneka yuko aba basaseredoti ari abantu biteguye gukina kandi bamenyereye gukina cyane none ga nyakubahwa mu mingi itandukanye imwe y'igihugu hariho abantu botanga ruhusa ngo apatiri ngo rakina umupira ngo apatiri ngo barimo mu banonotsi mbega ingene mubarera muzo mwitunganya mu seminare inkino zoba zifite ikibanza ikiheganya kuba nuko rero murakoze cyane mu buzima bw'abaseminari mu buzima bw'abasaseredoti inkino zifise ikibanza gihambaye muri ya ndero twama dutanga duha bitegurira iryo banga ni nacyo gituma umusaseredoti nawe nyine amaze kwatirwa ntashobora kubiterera ngaho inkino rero ziradufasha muri iryo rero ubwa mbere kwinonora ubugira kabiri bari mu iryo rero kwiga kubana mu bihe bitandukanye kuko uri kurakina uyu nuriya urashobora gushavura kuko utsinzwe cyangwa ubundi ugasanga akugiriye akantu ugashavura rero muri izo nkino twiga kwigumya twiga kubana kurengera ivyo bishobora kutugora mugabo kandi tukaniga
kugira umuvukano aho tuba dutandukanye nyine muri izo nkino ntituba dusa ntituba tuva mu mico imwe ariko turaheza tugahura ugasanga twahuriye kuri uwo mupira rero mu basaseredoti niko kuko ntitugaterera hasi aho bikunda kandi baragerageza kugira mu ntumbero yo kubandanya tubungabunga ubuzima bwacu kuko birakenewe rwose turagira iyo myimenyerezo yo kwinonora tugakina mugabo kandi aho bishoboka kugira ngo twereke ko tweregereye bene wacu ko tutahevye ivyo bintu mugabo twe tubandanya turi kumwe nabo nuko abandi binonora natwe tukabigira tukerekana uwo mukino kivukanye nyene murakoze cyane none izi nkino zirabereye ijisho cyane ntiworaba morali hari ambiance ihari nukuri biratera intege na jewe nari ryarya mbenje mu nkino nkizi kuzirorera nahimbawe cyane none ganya kubaho inkino nkizi dusoye kuzitega nka ryari nuko rero emwe birahimbaye natwe twagumye tuvyifuza mugabo kandi twaguma twifuza kuza turahura ntaho byari bwabe nk'ubu byagutse mugabo abasaseredoti begeranye nk'ubu no babwira ati abasaseredoti bari begereye nk'ungaha imakebuko twarakina nabo mu ruyigi tugahura mugabo turi abantu bakeyi tukinonora ubu naho twashimye kubitunganya kubera iyiyubire ubu rero urukino tuzogenda Bujumbura natwe kwishura kubera abavukanyi baje natwe tuzobasubiriza mu nduma kuza kuva aho tubipfunditse mbere murakoze cyane twizeye ko niyo mwabitunganya neza muzeza muka so mukwitumwisha ko mwabitumenyesheje kugira ngo ntibize biducike yego cyane none nyakubahwa zino nkino muzitunganije mu gihe muri Eklezia Gatolika y'u Burundi ariko hahimbazwa yubire y'imyaka ijana n'ubusaseredoti bushuko nuko mwaje kubidushikiriza none ko tugira ibibakwe tukabaronka kano karyo nta kajambo mwoshikiriza abasaseredoti bose badukurikirana mbere n'abaseminari bariko baritegurira iryo banga ego cyane izi nkino turiko turagira kuri uno munsi bihimbaye murabona n'ingene abakristu mbere n'abatari abakristu baje kurorera kuratira ijisho kuko bibazana ibintu bidashoboka muri buno buzima noneho barinjije murabyumvise ibyo baciye binjiza none rero birabafasha nabo nyene gusubira kwegera abakristu bose ababwira abasaseredoti usangira ibanga n'akaryo nyako ko kumenyesha inkuru nziza mu bundi buryo babye abasaseredoti nabo ni bene wacu rero aba barakina natwe twoshobora kuhashika ngabo nimba nkunda na jewe gukina ndabona ko atacu nzoba ntaye kandi iyi Imana iguhamagaye ikwaka ivyo byose iragusaba ko ivyo nyene bikoresha izo ngabirano ukumenyesha inkuru nziza jewe ntumiriye rero abatubona bose babandanye badusabira abariko bararorera cyangwa batwumviriza badusabire rwose tuzigame rino banga natwe turabasabira by'ukuri ariko baritegurira iri banga bakomere kwibanga barabona bakuru babo ingene babayeho ingene nabo nyene habindi babigisha hariya mu ishure bakiri bato baracabibandanya no kuvuga n'indero rero yashinze imizi bene wacu batwumva abo bose batwumviriza mudusabire turabasabira twebwe bene wacu nyakubahwa Cegera c'umwepiskopi mukuru wa diocese yacu nkuru ya Gitega turabakengurukiye cyane mwumvise amajambo y'umutima hereje ko bakristo bavukanyi tubasabire nabo baradusabira cyane abo bari muri iyo nzira ni nyabagendwa n'ukuri wowe n'akanyamuneza kari hano hantu ucubona ko abashitseyo aho hantu ni nyabagendwa twagira cyo tubasaba mwebwe mwese bakunzi bacu iyi video muyisabikanyirize abasaseredoti abaseminari canke abihebeye Imana mwomuzi mbere n'abandi bakristo bose aho bari kugira ngo bumva kakamo dutabona nyakubahwa Icegera c'umwepiskopi mukuru wa diocese yacu nkuru ya Gitega none nyakubahwa turabakengurukiye cyane murakoze cyane murakoze no kuri ubu butumwa no kuri iyi mirimo imenyesha inkuru nziza n'igikorwa cyiza murakoze cyane nanjye ndakenguruka murakoze cyane namwe tugira tubasabe n'abatari yabonesha mufyonde kuri subscribe mufyonde no kuri like n'amakommentaire yanyu turakeneye kugira ngo umukama wandanya amenyekana biciye no mu nkino nyene giriteka urakoze